nk'uko biri kumenyeshwa ahantu hatandukanye, iriba ryiza yakoze ibishoboka byose imenya amakuru ku irangiza ry'umukozi w'Imana benshi bazi nka Revera Pastor Elia Ndikunkiko. Ni umukozi w'Imana azwi cyane mu bikorwa by'ivugabutumwa byagiye bikorerwa ngaho i Burundi. Ni umwe mu banyamuhamagaro, ni umwe mu banyamuvyuro wagiye ugaragara mu ishengero rya Pentecote ry'i Burundi. Tumaze kurondera amakuru tukamenya uko bimeze, iriba ryiza yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibashe kubashitsaho bumwe mu butumwa umukozi w'Imana yigishije muri iyi misi yiwe ya nyuma. Uyu munsi murabona igice cya mbere cy'iyo nkuru, ubwo turi bashitse ko inyigisho y'umukozi w'Imana yigishije mu ntara ya Ngozi muri misiyoni ya Gashikanwa. Ni bumwe mu butumwa yigishije muri iki gihe cyo kurangiza urugendo rwe ku isi. Yashise mu bwiza iwetu omera mashi. Hallelujah, 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 hallelujah. No. Turongeye kubifuriza Pasika nziza. Isi yose iri kwibuka ko Yesu yapfuye akagira gute, akazuka. Natwebwe nyene turiko turibuka iryo jambo rinini, ku mwami yapfuye akazuka. Haleluya. Hanyuma rero uhereye umunsi yazuka, abantu bagize uruhagarara kuza kuraba koko ko yazutse. Badusomeye kuva ku gice cya 20, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20. Hanyuma barashishikara kugeza ku murongo w'10. Hanyuma murongo wa 12 uyu mugenzange niwe yaciye usoma kugeza ku murongo wa 18. Aho nanje niho nari nahawe. Imana nihabwe cyubahiro. Haleluya. Twongere dusome ya 20, igice ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20, murongo wa 11. Dushishikare tugeze ku rujya murongo wa 18. Yesu nashimwe. Musabe umwe ansomere. Mwenaze kunsomera. Yesu yiyereka Mariya Magadalena. Mariya yarahagaze kumva arira, ariko ararira arunama arunguruka mumva, abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye, umwe ku mutwe uwundi mu mirambirizo yaho ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza bati, mbega nyina wanje urizwa niki? Nawe ati, nuko bakuye umwami wanje, nanje nkaba ntazi aho bamushize. Avuze ivyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati, mbega nyina wanje urizwa niki? Urondera iki? Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho. Aramubwira ati, mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndangiraho wamushize, ndamukureyo. Yesu aramuhamagara ati, Mariya. Nawe arahindukira amwishura, aramwitaba mu Giheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati, ntunkoreko, kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data ubabarire, utagira duge kwa se ari we so, uti ku Mana yawe
ariyo mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, abadondera ivyo yamubariye. Imana dufashe. Mana nihabwe icyubahiro. Turongeye Mana guca bugufi munsi y'ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo ryaturemye. Ijambo ryawe ryaremye ijuru n'isi. Ijambo ryawe niryo ryaremye ishengero. None ishengero riri hano Mana ririko riraguhimbaza. Nanje mwami wambaye ko noshingira indahe amajambo y'ubugingo. Mu izina rya Yesu Munyanazarete. Aka kanya mwami turacecekesheje. Ajya amajwi yose azayongororera kugira ngo ijambo ryawe rice mu gutwi riseruke mu kundi. Mu izina rya Yesu, mu izina rirengeye amazina yose, turagomba mwami Mana yuko abantu baba batahura neza uyo Yesu babonye. Uragahezagirwa Mana, uragahabwa icyubahiro. Turagukenguruke muri byose mu izina rya Yesu mwami wacu ari mu ijuru. Amena. Jewe sinza kumara igihe kirekire, naragize agisida ndavunika mu mugongo. Icyo gituma rero ndaza kuronka umwanya munini wo guhagarara, ariko ngomba mvuge ku murongo umwe. Hanya twabonye Mariya Magadalena ko yahangayika ariko ararondera, agenda arondera. Aho hantu aho twajya muri Isirayeli biraneka ko hari ndimo icyo gihe. Rero kandi hambavu yaho kure hari Nyagihanga, hari aho bahamba abantu, hari mu mizimu. Hanyuma rero uyu ariko arakomeza ati ngomba ndaba umwami wanje, kuko twumvise ko yari yamusenze ngo abadayimoni ndwi. Hanyuma rero niho rero Yesu nawe yaraho. Yesu yariko arazuka agomba kugenda mu ijuru. Yesu araza ati uyu mwana wanje ntiyohangayika, uyu mwana wanje nakuye mu badayimoni yohava bamusubiramwo. Acara abanza ararindira igikorwa yariko arakora kugira ngo abanza mwiyereke. Nawe nanje na twese niko bishoboka kuba. Ya murongo wa 15 niyo ngomba kuvuga ko. Murongo wa 16 Yesu aramubwira ati mbega nyina wanje urizwa niki, urondera nde? Haleluya. Ntiyari yamenye ko ari Yesu. Aca aramubwira ati nyina wanje urizwa niki, urondera nde? Nawe rero niyagira ati ndondera umwami wanje Yesu Kristo. Numvise yuko no munsi navugana namwe nguko nanjye navyiyumviyemwo. Uyo natwe hari abantu no munsi kwisi yose bariko bararira, bari ba Mariya, bafise ingorane z'uburyo bwinshi. Abo rero Yesu yantumye abaraha kubabarira yuko Yesu agomba gukorera igitangaza. Arakubaza urizwa niki. Haleluya. Hari ariko arababaza mbega nyina wanje urizwa niki. Yumvire rero ikorarira ikikuriza icyo ari cyo cyose cyumvirize. Yesu agomba kigutabara. Haleluya. Imana nihabwe iki. Hari nimwe namwebwe nuko uri korarira bijya byakugoye byananiranye, hari naho nabajije biro bikabananira. Yesu ariko arakubaza urizwa niki. Haleluya. Urizwa niki, ushaka iki, ko napfuye nkazuka. Amen. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe
uyu munsi ni umunsi spesiyale ku bantu bose bari hano. Imana igomba yuko ata muntu n'umwe aza gusohoka arira, kandi Yesu ashoboye bingahe? Bangahe mwizira ko ashoboye byose? Haleluya! Imana nihabwe icyubahiro, arashoboye byose. Urizwa n'iki? Urondera nde? Twese twaje kurondera nde? Twaje kurondera nde? Twaje kurondera Yesu tumwitureko. Ingwara n'ibinaka niki bitugoye, tuje kuri we. Umutwenzi naronse ingorane, ndagira simbyuka, ariko ndabaza Yesu nti mbega Yesu ko mbizi wambara igihe cyanje kitaragera, none ibi ni biki? Ndamubarira amajambo atari makeyi, kwiherezo numva birarenganye. Yesu nashimye, none nje kumushimira, none nje kukubarira nawewe. Amena. Urondera nde? Urondera nde? Ari hano. Haleluya. Hanyuma rero ngo arakebuka. Mariya yamumenye ntiyari yamubonye. Asa natwebwe kenshi ntitumubona. Turapfa kumusenga tukamuvuga ariko tutamubona. Umeze nka mwene uko. Ngomba ndakubwire. Yaho ndiyamubonye. Ariko Yesu amubarira ijambo rimwe. Amuhamagara mwiki. Amuhamagara mwiki. Amuhamagara mwiki. Aravuga ngo Mariya. Ariko iki? Uruhoni. Akwari ati Mariya. Acha mubona rero ko ari Yesu. Bangahe bagomba ko yobahamagara. Amen. Niyaguhamagara uruhuni ruza guca rukuvako, utahura uguhamagaye uwo ari we. Haleluya. Yesu nahabwe iki? Uruhuni rumuvako mu maso rako, acamenya ko ari Yesu. Hanyuma aca yirukanga rero mubonye ko ari Yesu, ngo amwita mu Giheburayo ngo iki? Rabuni. Agenda kumubumbira. Yesu nawe ateka. Reka ndacaduze kwa data. Yaragifise iki? Yaragifise amabanga. Murabyumvise? Yaragifise amabanga yo guhumanura. Yari yavuye mu isi, bari bamubonye ba Herode n'abasoda n'amanaka. Hanyuma rero kandi ngo agenda ikuzimu naho nyene baramubona ko yazutse. Bari baramurindiriye bazabona yaje. Yarakiduze mu ijuru kwiyerekana ko yaranguye cya gikorwa bamutuma, ko yacunguye abantu. Haleluya. Hanyuma rero akiriko aragenda abona umuntu wiwe ariko ararira. Inde Mariya. Abona Mariya Magadalena ariko ararira. Tieka sino ugenda mu ijuru ntabanje kugira gute? Ndabanje kumugira gute? Kumwiyereka kugira ntahava zimira
ntava ahumuka kuri bya bisigo byari byaramuboshe, aca abanza gushira ngaho amabanga yiwe, amaraso yaragiye kwerekana, abanza kubishyira ngaho, arahagarara kuraba Yesu. Yesu kuraba Magadalena, Mariya Magadalena. Mariya Magadalena mubonye rero cagenda kumugumbira ne bateka, ntunkoreko sindarangiza ibanga, ndacyari mu bintu bikomeye. Haleluya. Avuga ngo ngiye kwa data, ngiye kwa data ari weso, kandi ni weso wanyu, nanjye ngiye. Mariya agenda rero barira abandi ko nazutse. Imana nibahezagire. Yesu yaragize gute? Yesu yagize gute? Yarazutse. Icyo no gusaba nanjye cyamushitse ko, nuko wosenga Imana uruhuni rukagira gute, ukabona nde umucunguzi wawe. Bangahe mugomba ko twongera kumubonako? Haleluya. Gorora amaboko abantu tugomba ko dusubira kumubona ubundi bushasha, kandi umenye ko ashoboye byose, ko atakintu na kimwe atogukorera. Haleluya. Ikaba ari indwara yananiranye, dogiteri yaramunaniye, ariko Yesu ahumuhurira ikikubako. Amaganya manaka yakunaniye, Yesu ahumubonanira bica bikubako. Haleluya. Abagomba kumubona rero barapfukama, barapfukama. Haleluya. Aba bantu Mana bagomba bapfukame. Amarabaragiro ufise urubanza rutacitse, umuntu yasenze Imana atararonka kana, uno munsi Yesu yakubajije urizwa niki? Wishyuye uti ndirimba mu bandi, ariko nanjye sindaronka kana karira. Yesu no munsi agomba bigukorere. Ndabizi neza Yesu agira bigukorere. Yesu agomba bigukorere. Haleluya. Kubaza turizwa niki ga mwana wanje? Uno munsi amosozi agira here. Twaronse wa munsi rutindi iminsi mikuru yose. Twaronse umunsi w'Ipasika, aho umwami yororotse, ubwo wakaza kiyereka abantu. Ngomba twiyereke. Ninde agomba kamwiyereka? Ninde agomba kuza kwa Yesu ngo mwiyereke? Umubarira ibyawe ngene byanimwe. Ngwino kwa Yesu. Naya majambo narimvise. Haleluya. Umwami yantumye, hari habarira. Hari abantu bariko bararira. Uno munsi ntagomba gutahana amosozi. Ngwino bihinduke katika jina la Yesu. Uno munsi agomba bihinduke. Turaguhaye kaze mu izina rya Yesu. Turaguhaye kaze, uruhuni rukuve ku maso, akwereka agakiza kigorogota. Amena. Uragaheza kigwamana, uragahoraho, uragaheza kigwamana we, uragaheza kigwamana we. Turaguhaye kaze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwegerane, mwegerane, mwegerane. Haleluya. Amena. Igimbere. Haleluya. Mwegerane, mwegerane. Amena. Sifa kwa Yesu. Komeza igimbere gatoya. Haleluya. Tamara baraki. Yesu nushimwe.
Yesu nushimwe, Yesu nushimwe. Amena, amena. Yesu nushimwe, nushimwe. Amena. Wiyereka umuntu wese umubaza uti mbega mwana wanje urizwa niki? Uno munsi amosozi yawe ngomba ndayahanagure. Haleluya. Amena. Aramubaza ngo urizwa niki? Urizwa niki ko ndi hano? Amena. Yesu nahabwe icyubahiro. Urizwa niki? Mwana wanje urizwa niki? Amosozi yawe agomba yahanagure. Amena. Amena. Yesu nahabwe icyubahiro. Haleluya. Amena. Yesu, 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 Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Sigaho gucurumba musangi Gologota, ufukame wihane icamu ubambishije ibisonga vy'amahwa nicyo gitibo ciwe kandi inkovu z'imambo nizoza mu mamini mwami ndakwizigiye mukiza wanje mwiza nunamye imbere yawe mwamiye esongezobu. Haleluya, haleluya. Mwami urakoze, mwami urakoze, mwami urakoze, mwami urakoze. Haleluya. Mwami, mwami urakoze. Mwami, mwami. Mubazi icyo yifuza, mubazi icyo agomba, nta kindi arondera, agomba kubarira ibyiwe. Takira bayidorya. Yesu, 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 Yesu. Rabara giroria. Ngaba abantu bawe baraje imbere yawe mwami, bari n'icyo bagomba, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ukora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. Uno munsi ugomba umuntu wese utahe uruni rwamuvuyeko, yabonye Imana. Toria glory. Amena. Urakoze mwana w'Imana, urakoze Yesu, urakoze. Turagushima mwami Imana yo mwijuru, data wa twese nyene uri hano gukora ibitangaza bikomeye kandi uramaze kubikora. Mwijambo ryawe birumvikanye ko amaraso ariyo yahumanura abahumanye, ko wasinze urupfu na Satane, wasindiye insinzi ikomeye yo guharira abanyabyaha bose. Abaturi ibyaha bose nibaharirwe. Ngaba baraje imbere yawe mwami, turasabye amaraso abeze ko bemeye ibyaha byabo mwami, kandi ubigishe rwose kubaha Imana, gutinya icyaha cyose, kuzibukira ikibi ngo bakora ibyiza iminsi yose. Mana mpwemu wawe yera akomeze kubigisha no kubashoboza kunesha icyaha cyose, bahagarare mu kuri no kuroroka, barindiye kw'inzamba ivuga ngo tugende iwacu. Nuko Yesu bahezagire kandi ubaharire muri byose. Izina ryawe rishimwe kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu.